ivyo ngiye kuvuga ni ibintu bwiza kwa mugihe cyose ntibihuye n'ino na kino gihe turimo. Nivyo bwiza kwa mugihe cyose uri kuri twararika. Nivyo kuye kwa igihe cyose uriko urakora. Nutabikora uzo umeze nk'ifi ivuye mu mazi. Ifi wabikuye mu mazi nticipfa uwo mwanya nyene. Imara kanya gatoya. Mugabo umwanya ubisigaje kubaho n'umwanya urumera umara. Ariko ifi kubaho kwayo nukibiri mu mazi. Ibintu ngiye kubwira ni wabibamo. Rimwe Paulo yarigeze kwandikira Timoteyo aramubwira ngo ivyo ubigumemo kandi uvyamemo ngo ni ukuje imbere kwawe kuzobonekera bose. Ivyo ariko aramubwira kubijana n'ama principe abwiza kubahiriza mu buzima bwiwiwe. Yarazi neza ko n'ibintu niyabikora nkuza kubwira abantu. The nature plays no favorite. Nta musi numwe nature yigera ifavoriza. Iyo umuntu agiye kubiba mu gihe cyo kubiba, imbuto abivye canke isi imbere ko imwamira ntibanza kubanza kugira investigation kuri we. Uyu muntu abivye ninde? Uyu muntu ava hehe? Iyo wabivye mwivu mu gihe cyo kubiba kandi mu gihe gikwiriye hatabihameze neza hakwije byose isi irakwamira. Ijambo ry'Imana tubwira ngo isi n'ijuru bikiriho ibiba niyimbura ntibizovaho. Birasobanuye ko muri buno buzima nta kintu kitubeshejeho. Tubeshejweho ni principe yitwa ngo kubiba no kwimbura. Kubiba no kwimbura nivyo bigize ubuzima bwacu. Mu buzima bwawe hari ibintu utabibiba. Tuzo kwiga n'umusi numwe uvimbura mu buzima bw'iwawe. The nature plays no favorite. Kandi bashaka ngo ikeni ngo the nature treats everyone alike. Ibijene nature ntabirenga abantu bakurenganya. Mugabo nature ntabirenganya. Niyo nature bamwe bavuga ngo yabarenganije nuko hari ibintu batuba bitondeye. Ibi nivyo tugiye kuvuga. Bwira umuntu ariko amviriza muri kiro kibanza. Ntibikunda kushobora kubaho ubuzima bw'indoto zawe utari kumwe n'Imana. Satani ntabakunda ku buryo yo kugira neza umugisha uwo bitwa ngo umugisha canke ivyo Satani atanga igihe cyose bivanzwe mu mubabaro. Abatanze abana babibaza ngo ni ubuzima bwabo buzogenda neza. Uyu munsi bari mu gahinda. Rafapa saru namwe ndiko nasengera yagiye ku mupfumu ngo ivy'Imana vyatevye. Uyu munsi aguma ari karandungikira imitwaro numva ibintu bisuma numva ibintu biriko biteresha umutima wanje kwa muganga babuze icyo ngwaye. Namubwiye nte kuti ivyo wagiye gukora nivyo uyu munsi biriko birakugwanya kuko warabisezeye. Urya mupfumu yabaye umukomisiyoneri wa Satani. Nimba wamuvuye ko azokora bishoka byose akuburagize ku buryo ugaruka iwiwe kuko iyo atakaje uwo yari yinjije arabihanirwa. Siriko muri ko muranyumva. Nta numwe nature yigera irenganya. Ni wowe bivaye n'ukuyene uri kura yitwaramo. Ubona ingaruka z'ubuzima canke ibiheze bikaba ku buzima bw'iwawe. Nta numwe ashobora gushika mu bikomeye hanze y'Imana. Haleluya. Umviriza. Umwitwariko wacu ukomeye n'imigenera tubiza kugirana n'Imana. Si vy'Imana iduha. Kuko uyu munsi nagiye kukubwira ukungena Imana igushaka. Bitandukana ukungene wewe petero wibaza ko ariko vyogenda. Icyambere Imana ikeneye imigendere. Icyatumye Imana itanga umwana wayo. Ntubwire ngo ariko rondera ikindi. Yari kirashaka ukungene isubizaho imigenderanire yayo n'umwana w'umuntu yari yatakaye. Ikiri Imana iharanira, ni Imana irondera. Yesu yavuze ikintu gikomeye ngo nahishuriye izina ryawe aho wampaye. Burya mu vyamuzanye nivyo kuva ku musaraba ni gikorwa cyadutuma dusubira kuzura n'Imana. Mugabe cyari cyamuzanye gikomeye niko ngo adusubize hamwe n'Imana kuko kare twari twatandukanye n'Imana. Bivuga ngo twari twishwe n'ivyaha vyacu n'ibicumuro vyacu. Ariko Kristo yaraje kugira ngo dusubire twungwe n'Imana, dusubize hamwe n'Imana. Bisimo ngo iki duhindura abakozi bisezeranisha. Abakozi bisezeranisha bafise message iyi, bafise message ya reconciliation. Bafise message kuzuza abantu n'Imana. Hamwe ivyo nokora bitogukonnecta n'Imana, no bandi konkora mu mubiri. Hamwe ico ukora cyose kitaguza n'Imana. Ntaco no bandi ko ndakora. No bana Yesu emission yanje hano muri nosi. Mission yanje hano muri nosi nukugufasha guhishurirwa Imana. Nukukugura amaso kugira ngo wewe ubwawe igirane imigendane yimbitse n'Imana. Mbabwire ikintu kimwe vyari byo mu isezerano rya kera aho mwe mu Imana yaza ku bantu batatu
gusa umuherezi umuvugizwa hamwe n'umwami. Uyu munsi muhemu Imana yatanzwe atarugero, yatanzwe ku bantu bose. Bisobanuye iki? Nimba muhemu Imana ari kumwe nawe, Imana yagukene kubona uri kura maximiza potentiel yawe. Imana kene kubona uri ko urasitsa indoto zayo hano muri nose. Imana kene kubona uri ko urayishimagiza muri buno bugingo. Imigenda nibise n'Imana. Iri jambo mpereye ko ni jambo ryo kuzana kumenya yuko Imana ntiba umugenzi wawe, Imana ishika umukunzi wawe. Siriko muri ko muranyumva? Kuko n'uyu munsi Imana ikerondera abakunzi, Imana ikerondera aba followers, Imana ikerondera aba suiveurs, Imana ikerondera abakunzi. Na Yesu ntiyaza, ndabashoke gatoya, ntazoza gutora abari bo bose. Mwari munsi ko ari abantu bitwa ngo n'abantu b'Imana entre guillemets, ariko enlèvement bazoyirata bitewe nuko batigeze babaho bitegure ukugaruka k'umukunzi wabo. Abana mugakiza azodutwara twese, ntiwibeshe. Yesu azoza aje gutora umugeni. Niko ngo umuntu abayeho atari ko aritegurira kugaruka kwiwiwe, uyo Yesu ntazomutwara. Ibijanye n'ubwami bw'Imana nibijanye na relation, nibijanye n'imigenderanire, nibijanye n'ubusabane n'ubucuti. Nabwiye hari ingezo zitandukanye z'ubusabane. Urugezo adushaka ko gwanyuma sugo kuba abantu, urugezo adushaka ko nugo kuba abageni, abakunzi. Numva menya muri cyo kibanza hari ikintu kimwe Dawidi aduhishurira, kuko Dawidi n'umuvugishwa. Muvye avuga harimo ubuhanuzi kugiye cyari kigiye kuza. Genda muri Samuel wa mbere. Samuel wa kabiri rimwe ku murongo wa 26. Samuel wa kabiri. Samuel wa kabiri cya mbere murongo wa 26 aravuga ngo unteye akabonge nshuti yanje Yonatani. Umviriza, uyu ni Dawidi bari bamubwiye amakuru ataryoshe ku bwa Yonatani. Yonatani murabizi yuko Yonatani ntiyavukana na Dawidi. Yonatani ni kado ijuru ryahaye Dawidi. Yonatani na Dawidi ni gicapo cy'ubusabane Imana ishaka hagati yayo na twebwe. Siriko muri ko muranyumva? Yonatani na Dawidi bakundana kubw'isezerano. Ntibapfuye gukundana, bagirana isezerano. Iryo sezerano ryacumye yaba Dawidi yaba meme na Yonatani babaho ari umuntu umwe ariko mu mibiri ibiri itandukanye. Muraza kuntahura. Umunsi umwe Yonatani abwira ikintu gikomeye Dawidi. Yonatani yari umwana wa Sawuli. Sawuli kuvuga ngo atariho umusuccessor wiwe yari Yonatani. Ubwami bwari bwa Yonatani. Dawidi ntiyava mu muryango w'abami. Dawidi ntiyari yaratoranije kuba umwami. Ntiyava mu muryango w'abami. Murabizi kuva ubwami biraherekana, biva kuri umwe bija ku wundi, biva bigenda handi. Dawidi se we ntiyari umwami, bisiba ngo nta kuntu ari ku umwami. Ariko Yonatani we yari ku umwami kuko se yari umwami, yari Sawuli. Muga umunsi umwe arabwira Dawidi, aramubwira ngo ndazi ko Imana yaguhaye inganje. Bigenda gute ngo uwobaye umwami arokonese ko ari undi mwami Imana yitoranirije? Aramubwira ngo ndakwisabira ikintu kimwe, je uzonyemerere mbe icegera cawe, mbe uwa kabiri kuri wewe. Ubundi Yonatani we yari kuba uwa mbere, ariko Yonatani yavuze ngo ushaka kuba uwa kabiri kubw'isezerano ry'urukundo ryari hagati ya Dawidi na Yonatani. Igihe Dawidi umva ko Yonatani yapfuye, umva amajambo yavuze ngo unteye akabonge nshuti yanjye. Mu Kirundi ntibavuga neza, bavuze ngo nshuti yanjye, twe turitana inshuti. Ariko abakira bavuga ngo how I weep for you my brother. Ndabibutse ko ntibavukana, mugabo isezerano ry'urukundo ryarabavukanishije. Nagwambira umuntu muri cyo kibanza. Haleluya. Isezerano ry'urukundo ryaratuvukanishije na Kristo Yesu. Uyu munsi ntagira isoni ryo kutwita bene se. Numva amenye y'abantu Imana muri kino kibanza. Abaheburayo 2:11 nta tandukano ri hagati y'uweza n'abezwa, kuko bose bakomotse kuri imwe. Nico gituma atagira isoni ryo kubita bene se. Uyu munsi Yesu arabivuga asize amanga, akanyita mon frère, akakwita ma sœur, kubera ko hari isezerano ry'urukundo ryabayeho. Uwari umunyavyaha yahindutse umugorotsi kubera isezerano ry'urukundo. Aravuga ngo unteye akabonge ewe nshuti yanjye, my brother Jonathan, ngo ewe ukuntu nagukunda
ndashaka murabe kino kintu ewe ukuntu nagukunda urukundo wankunda gwari gitangaza gwaruta urukundo rw'abagore aha mu kirundi singira bavuga urukundo wankunda gwarukundo rengahe ubwo umugore akunda umugabo kubera isezerano uyu musa ushaka kubajana naho urukundo ukunda Yesu ruzoba urukundo ruri hejuru gukunda umugore wawe abana bawe aho ushaka guhagaruka ukavuga ngo naho vyose no vyakwa ariko nkasigara na wewe gusa ano hani Imana dushaka amen haleluya avuga ngo how much I loved you and your love for me was deeper kwarukundo gwimbitse ndabizi ko turavuga ibijyana na deep relationship with God kwinjira ibwina gushika indani aho urukundo rwa rudafatira kubyima kuko ibwina ndiko ndavuga ni ndani muri wewe aho hari igikorwa cya Kristo giheze cabere aho hari urukundo ruhebuje rwa Kristo rwashiki aho niho ndiko ndabwira kugira ngo habwirikane n'ibwina hima urukundo rw'ibwina avuga deeper than the love of a woman rurengera urukundo rw'umugore rurengera urukundo abakundana bakundana nguko niko rukundo Yonatani yakunda Dawidi kandi na Dawidi nawe niko rukundo yamukunda aba bara abantu abwiye ko Dawidi ivyavuga bivuga nk'umuvugishwa uyu munsi nitwebwe ari karabwira urukundo tubwiza gukunda our brother umuvukanyi wacu Kristo Yesu rubiza kuba urukundo ruri deep and deeper ruri indani kandi indani cyane kuko nurutashika indani hari ivyibwina mbabwire hari ivyibwina utazoshobora kubona hariho ubwoko bw'amafi udasanga hejuru mu kiyaga ku kiyaga hari ubwoko bw'amafi usanga ibwina mu kiyaga sinzi kari ibyo sindi ko byabaye prouvé baravuga yuko amafi dora turya ngaha akomose muri Tanganyika ngo ari kuri kushe ya mbere ariko ngo muri Tanganyika hari amakushe 8 hari n'amafi avuka agakura agasaza agapfa ariko atanumwe yashikire kugira ngo agire iki ayarobe sinzi ko nibyo twumva dusoma ariko nashaka mbabwiye kino kintu meme no mwijana imigenda tugerana n'Imana hari imigendanire yo hejuru hari n'imigendanire yimbitse y'indani imigendanire yimbitse n'Imana idushakamo aho tugera ahantu tukavuga ngo Mana nta wundi dufise mu ijuru atari wewe kandi no mu isi nta wundi dukeneye atari wewe nabyo muri kirite ya mbere umuntu uzokwinjiza mu buzima bwawe uzebanze witonde azobe umuntu ijuru ryagusunikiye ngira umuntu herande yiwawe utabantu uzokwinjiza mu buzima bwawe bazoba abantu ijuru rigukwegeye ko nukuri iyo umuntu ari karakura iyo umuntu ariko harabaho agakura haramarira tatangura kumbona umuntu keneye su wari wese umuntu keneye nuwo ijuru rikurungikiye kuko uwijuru rikurungikiye ameze nka Yonatani uwijuru rikurungikiye ameze nka Dawidi uwijuru rikurungikiye rimukurungikira ryaguhaye ama instruction ryaguhaye ihishurirwa uzi impamvu benshi banona ubuzima bwacu uzi impamvu benshi binje bagatabagura imitima yacu nikora ko turabinjiza atahishurirwa ryacu bafise ndabimanure hasi gatoya okay hari abantu bagukunda kubera ivyo babonye ukoze cyangwa bakoreye hari n'abandi bagukunda kubera ivyo bakwiteze ko hari n'abandi bagukunda ko bumvise ko uri umuntu mwiza kandi kugira mu buzima bwabo ntaco bitwaye ariko saa mundi kunda vuga abo bose mubagire mugabo uwinjira mu mutima wawe kuko murabizi ko no munzi wanyu umuntu agira access munzu yawe bivanye n'ikibanza afise mu mutima wawe umuntu atakibanza afise mu mutima wawe umwakirira hanze bakubwira atari umuntu akorondera ninde ntawe nzi okay ucumwe tigene mubwire ko nta mwanya afise hano ushaka kumbwira ati ukatuma umukozi genda umubaze ashaka iki hari undi bakubwiye ngo ni naka wowe ubwabo utusohoka ugacumwakira hehe mu ibaraza okay ni sawa urakomeye mwifuza ariko hari n'uwundi bamubonye cyangwa nawe nyene abizi neza ko abiza gushikira mu nzu muri salo agashika kandi ashitse ntuzavuga ati kushotse winjira no kudodora ashaka kutadodora kwera kibanza afise mutima wawe umusanze muri salo ufati wabaye ngaho ushikagira ariko batigeze bambwira hewe ko mutambwiye ko ari umuntu ndomdera ariko si bose bibwira haro nabandi mugabo si benshi
bagukene ntibagusanga muri saro, bagusanga mu cumbu ryamamo. Ingene banda umwe wese agira access mu nzu yawe bivanye n'ikibanza afise mu mutima wawe. Mbabwira ikintu kimwe, ico uyu mwanya turiko turiga canke dukeneye gushikako, naho Imana umviriza tutayisanga hariya hanze muri parvi canke hanze y'ihema, nuko imigendane yacu itagarukira ahera, ariko imigendane yacu n'Imana yinjira ikagera ahera hahera. Ahera hinjira umuherezi yaba yatowe uwo mwaka azanye ikimazi. Aho niho hari umuco w'Imana, aho niho yumva ijwi ry'Imana, aho niho yahura n'Imana, aho niho yavugana n'Imana. Ibyaza kubwira indi hanga, tuve hanze twinjira pana gusa gushika ahera, dushika ahera hahera. Ahera hahera ndahagiranye no muri kiya cumba umugabo n'umugore baryamamo, so wari wese yinjiramo. Kandi darantreta sindi gituma ikintu ushaka kwivuga, ndabinginze kubw'imbabazi n'urukundo ndabakunda n'ubuntu bw'Imana hejuru ubuzima bwanyu, ntimukareke wari wese kupfa kwinjira mu cumba muryamamo, surtout abari marié. Umwana wawe ashobora kwinjira ntaco bitwaye, mugabo ntugasubire kwinjiza umuntu kugira ngo turamwizeye aze kugusasira icumba agasanga utagwaye naho ubugwaye andara. Ndabisubiremo, nimba atari umwana wawe ntugasubire kwemera umukozi wawe kwinjira mu cumba cawe uryamamwo, be n'umugore wawe kuja kugukorera isuku no kugusasira, naho yo bari umwizigigwa ntibikwiriye kabikora. Ndabavuze munyumvirize, ahera hahera umuherezi ntawe yahatuma, naho yaba yafatiriwe. Aya n'amabanga y'imhema akomeye, murabifata ibisanzwe mu kabantu b'umubiri, kandi byitwa ngo mwana amenye Imana. Je umukozi wanje vraiment ndamwize, tukoranye imyaka myinshi, aransasera agira iki, ntibibereye kandi ntabisubire. Ni wasenga kumenya mutari ko atawuce ndiko ndavuga Imana zo kubwira ituma ibintu bitabiza gukogwa. Mwaba mama sasa gitanda, mwaba papa, abagore banyu bafatiriwe nabo bafashe gusasa. Nimwe muri abaherezi baho hantu. Umwana wawe niyamara kuba kuza ashaka kubikora, utumeyo umwana wawe. Mugabo ntutumeyo murundi, ndabasavye ntutumeyo murundi. Ntimuzi ngo nyinshi zasambutse, ntimuzi abantu benshi bamerewe nabi, ntimuzi ibyago byateye ingo kubera ico kintu. Birika avuga ngo uburiri bw'abubakanye bwubahwe n'abantu bose buri sake. Ikibabaza uyu munsi ivy'agaciro ivyejejwe Imana ya humano yejeje, uyu munsi tubifata nk'ibisanzwe. Burya buriri bwawe burejejwe. Shaka ndabwire ikintu, niyo mutukana ntimutukane muri kiya cumba, muze mwamenaje ahandi hantu, kuko hajya n'ahera hahera. Mpamende babwire ukumva umwe siritu nk'abamama bobo saa 9 nijoro ngo vyuka umbarire. Uwo si uwo mwanya wo kuvugana. Mu cumbi so mukorerayo murakizi, apare gusenga nibiga bikurikira n'ahantu hejuru, n'ahantu hari ubwiza bw'Imana. Sishwa kuza rimwe nigeze kwakira aba couple imwe, ndabakira mugase nabakirenga bana ko ntara amabiro twari dufise, ariko twicaye nko ngaha mwacu gende twaye bwa bomore. Hanyuma turavugana, utamwe kuvugana batangura gutukana, wamuhimbire wambwa he Tumwe nafasi mwa yawe n'ubunye nabafasha amaboko ni soka gena muvuganire hanze mutukane, hama ni mumva ibitutsi vyaheze mugaruke tubandanye. Mu nzu y'Imana ibahatukanira, mu nzu y'Imana sikirimbiro ry'ivyari byo vyose. Muri ko muranyva abantu b'Imana muri kiro kibanza, mufise ibyo mupfa nimusohoke mufume iyo saa 9 muvyuka mugene muri salo mukomorane. Ariko nabiri yavuga ngo nimwatsonsomerana ntimuhezanye. Ni Bibiliya, nimwatsonsomerana ntimuhezanye. Kameme wibuke kutamuheza, ugira ivyo musigarije. Hama inyuma yaho umwese yumva ashobora guhemaga wahejeje byose. Utina turashaka gusa kujya hariya mujyama saha no kuvugira ivyo arivyo byose. Reka twibandanize ako ndabihevye. Ibi biriva muri mwashikura. Abigatse 5:15 rimwe 2 mfasha gusoma.
ingegato dabo aba papa na mama mwese muricaranye nabwiye ko umugabo n'umugore nimba mwazananye nimba ari gwe n'umutore azicara iruhande yiwawe apana kwicara sepahemo niko bimeze ngaha muricaranye abaticaranye murabe mwicarane rondera akagufa kawe yo kari ugasubize mu kibanza hama rero reka dusome rimwe mwashaka kumfasha gusoma kandi nkereye kumva mwese nabitegura kuja kurongorwa no kurongora namwe ndiko ndababwiye ngo arababwiye shangwa abagabo n'abagore namwe aha ndiko mbwira mwese naje ndiko ndibwira twagiye aha bazo umugabo waca nk'umugore wa nimba mwicaranye uti ubona waramaze canke harako wasigaje nimwashikurana gushikurana muravyumva umviriza bibiri ivuze ngo ntimugashikurane biravuze ngo nivyashika mugashikurana birashobora gushika Pastor Lopez birashobora gushika mugashikurana Papa Jean birashobora gushika Papa Nganje birivuze ngo birashobora gushika mugashikurana Fabrice nivyashika birashobora gushika Oda Pastor Apotre nivyashika Papa Job mugashikurana birashoboka mugatsonsomerana mwirinde ico biri dusaba wirinde kandi ukumva agiye kuguheza umubwire uti nukuri bibiri ivuga ngo wirinde utuvuga iryo jambo ukumva agiye gushika wanagiye kugurangiza uti bibiri ivuga ngo nimwasikurana mugasonsomerana wirinde ntugire iki ntumpeze niki jambo ry'Imana rivuze amen